uno munsi dufite umushitsi witeka akompoza indirimbo akongera akanaziririmba. Composition yiwe rero isa nigoye kuko ashiramwo ikirundi gikomeye, melody ziraryoshe, ariko hariho nk'abantu bashobora kuvuga ati iki kirundi ntaco numva. Uno munsi rero namuronse atubwire mu ndirimbo yitwa Mpanagura Amarira ico yashatse kuvuga n'ico yashatse na message yashatse gutanga. Karibu Evode. Ndabaramukije nanje murakoze. Nkuko rero nako ndakubaza indirimbo Mpanagura Amarira, indirimbo iryoshe cyane mugani indirimbo igoye kandi indirimbo ari wewe wenyene ngira wo ivuka katubwira ni washatse kuvuga iki, washatse kumvisha abantu iki? Iyo ndirimbo nkiyandika nayanditse kera mu 1994 hanyuma ngera shobora kuyaregistra muri studio muri 1995. Ni naho twagize igiteramo. Ico giteramo twagifashijemo na Ministere de Jeunesse et Sport kugira ngo dushobore kuremesha abantu. Ico gihe ikiringo kinini mu amaradiyo nako ntiyari bwabe menshi, RTNB havuga amaklasike gusa kubera Burundi Bujumbura, Burundi bwose hari muri crise. Ama Ministere ya Jeunesse et Sport ni hatubaza iti mwebwe mwabaririmbyi ni murabe ibyandiko mwo kwandika kugira ngo tutegure concert bise concert de pacification. Nabyibuka icyo gihe iyo concert twayivugije turi kumwe na umuhisi Chanjwa Miss, Cedric Bangi, Mbaraga Albert na Memba na Sadi bari mu Nairobi. Hanyuma icyo giteramo rero jewe inyindirimbo nkuru nari mfisemwo nari nayise ngo Mpanagura Amarira. Mu kwandika ngo Mpanagura Amarira byari ibintu iko kico gihe hari ahantu byari bitego byari bibabaje. Hanyuma numva titre no yituko nyene, hanyuma mvuga nti nta nibindi byinshi bikomeye mvugamwo, ariko nuko gusa jewe igihe bigeze mu kwandika iryungane ndagerageza ingene no rihingura nkajongeramwo ukurambere la phrase. Hanyuma niho mvuga par exemple mu gutangura ntangura nti agahinda karashitse abandi ngo karashize ukanatsinda biranditswe. Harimo abavuga bati ibi bintu birarangiye, abandi nabo bati ahubwo biraje. Je nacanda byandika ko nyene nti abandi ngo karashitse, nkaca nsigura rero ingene babivuga. Bamwe bavuga bati ngo kanatsinda biranditswe muri Bibiliya. Hari abavuga mu njiri kurambere la phrase ijijura abajonjogoye, iburi bizoshika iburi byagenywe. Hari aho mvuga nti ibikona biragwiriye. Iyo umuntu avuze ati ibikona biragwiriye, kera ibikona byari kimenyetso cy'impfu yuko hari abantu bapfa. Igihe rero ibikona biragwiriye nayo akarimbi kakutse nashatse kuvuga nayo akarimbi kakutse umwe wese natahiwe, umwe wese niyibeko. Icyo gihe muri iyo crise icyo kiringo muri 1994 hari uko umwe niho haci hatangura uko umuntu yubatse inzu acategeza kugira uruzitiro clôture nini. Rero nacandi akarimbi kakutse no kuvuga umwe wese ahaba batera ibitigo bikure ku buryo atawushobora kuhurira. Hanyuma umwe wese niyibeko, umwe wese natahiwe, umwe wese niyibeko. Hari igihe bigeze kuvuga ngo politique de clôture byari byavuye kuri icyo nyene kubera ko bahari crise hose. Hanyuma niho rero kuri referenda vuga nti muhuza bose mutugirira imbabazi, Mpanagura Amarira ndiri igihugu cy'amavukiro. Hanyuma ndavuga nti sakabonge kambongetse sini ntundi ntunguje nakaranga kandangira ubucuti bwaho hambere ngo basenyera kumuvumba bagasenyera hamwe n'iminazi ibongeye. Umunazi ntaguciriyemo aho nyene niho bigorera turatubwira neza icyo bivuga kuko
usubiyemwe ajya wanditse haje nta kimwe numva ikupi ya mbere nadondaguye ingene byatanguye ya kabiri kuri develope niho nca mvuga nti ibi binshikiye bimbabaje sije ndavyitumye niho muga nkabivuga muri yindi forme nkavuga nti sakabonge kambongetse n'intuntuje umva akabonge ni gihe akenshi sakabonge kambongetse n'intuntuje nakaranga kandangira ubucuti bwaho hambere urupa mvuga nti iyaba twigenza nk'aho hambere biba byogenze neza hambere ntibasenyera hamwe umuvumba bagiye gusenya barahitanana umwana agahitana umwana wa naka uwundi agahitana umwana wa naka atakuvangura ataki tungeze kuri histoire y'ingene bashitse muhira bariko baracana zankwe baziranyira hamwe bagasangira atangorane n'imwe interna za kera barafata isakoshi bageze mu nzira bagasaba indaro asabye indaro nashitse yadodora ahantu ashatse hose kandi barakunda abo n'abanyeshure bagiye indaro zaheze baje ibyo byaranshikiye naraye ahantu henshi ntabanzi ndavyibuka nkavuga nti byarahindutse kwera nico gituma mvuga nti sakabonge si n'intunuje nakandangira ubucuti bwaho hambere uburimbi bwarubatswe kabisa meze urugendo kandi rero ngo ubusabye indaro yararaheza gusumba bose bamusasira ku musezero hari naho washikira ahantu bafise amata bakabazimana amata ariko ubu naho woje shika ngo uraganya ngo ayo mata mpaye ari mwiki canke ibintu nk'ivyo mu nyuma mugabo ndamuhamagara bose ko umuntu yo twohereza gusaba gusega hanyuma reke guhekera ku nyonzo turoya muri kwiryo jambo risanzwe rivuze turi burazunguruka iyo umuntu agwaye inyonzo ahetse umwana ngo byoroshe amuhekeye ku mwana no kuvuga ibintu byose umuntu yiremurure ababarira ubundi hanyuma dukomeze dusubire muri roturaro tambisi dusubire muri ka karanga ka kera twagenda udodora utaca wikeka ataka ibintu nk'ibyo iyo ndirimbo urabona indirimbo naririmbye kera ariko igihe cyose ubwo umusanga umenga iriaktualize iriaktualize kuko abantu bama bafise ibibazo iyo uvuze ati reka guhekera ku nyonzo reka gushiraho ibibazo ku bindi cyangwa ngo ukorere ku kintu kibabaje hindura numva ico ni universel kizamaho kandi ni byiza ko umuntu aririmba indirimbo twovuga ko yamaho hari indirimbo nyinshi benshi baguma banyandikira dusigurira icyo washatse kuvuga ngira ngo ibyo tuzobivuga nko hanyuma harabayandikira dusigurire ikibira cya Nyungwe washatse kuvuga iki Mireye wabikuye kuki n'ibindi byinshi hariho ibyo bishasha ngo nzobisigura ngira ngo hanyuma bugingo umuntu agize undega nuko rero urakoze ukrotiye neza utera abantu bakubaza indirimbo nyinshi ubasigurire nkaba nibaza ko umunsi nzosubira kuguhamagara kugira udusigurire iyindi ufise akanya uzobidufashe kugira ufashe n'abandi kuko nivyo mu bantu bandika indirimbo zikomeye urimwo kandi zitoroshe ziraryoshe mugabo zumva umuntu avyumva kabisa ukabona on a pas droit de se juger mugabo umuntu yavyumvise ibintu bivuze n'undi yo bivuga kandi aba bakubwira ati dusigurire baba n'urumuhinga kabisa nuko rero abantu mudukurikirana aratwebereye ko next time tuzosubira kuronka insiguro y'indi ndirimbo tuzotora iyo ariyo kuko iziwe zose murazi ko ziryoshe kandi zitoroshe n'ukumva murakoze rero naho utaha akoze